uko mubibona ngaha nibaza ko bidatangaje, twese turazi gusoma mugabo abantu turazi gusoma turaza gucishamo. Umwanya waguranye bigora abagabo kubira umwanya si umwano. Ubwo rero turi ngaha kugira umutima wabwire ibijanye ni na Speed Center, ni kampuni ya bagiraniye amasezerano, akaba ari ambassador w'ikinyobwa cyitwa United Gin. Nta birebire nza kuvuga, wewe nibaza ko ari umwanya wiwe kugira ababwire aya n'ayandi kubijanye n'ico kinyobwa canke n'amasezerano bagiraniye. Nibaza ko twazatumuye ikaze. Murakoze cyane gose. Bwa mbere na mbere ni ukubashimira ko mwaduteye iteka kandi atari ryo rya mbere mwama mubikora na n'inshuro mukamusuye kubikora. Rero inyuma yuko sanzwe ndi brand ambassador w'amasosiyete atari make ngaha iwacu mu gihugu cy'u Burundi ciza, rero na Speed Center yaranyiyumviye ko nka brand ambassador bararavye barasanga yuko Mutima na staff yiwe nabo bafashanije ukora barabasanga boshobora gupromotinga kino kinyobwa United Gin. Rero ndi hano kugira ngo ngire iki, ndi hano kugira ngo canke nabatumye kugira ngo tubamenyeshe ko kino kinyobwa ari kinyobwa twavuga ko igihugu cy'u Burundi nibaza ko ari cyo cyari gisigaye mu bihugu biri ku isi, naho ibindi bihugu biri muri aka karere, ndavuga Congo, ndavuga Tanzania, Rwanda, hose kino kinyobwa abantu benshi barakizi, kubakunda gufata ingendo barakizi. Rero kubw'ivyo twagombye tubamenyeshe ko kino kinyobwa kihari. Hari gihe kubakunda gufata ingendo bigeze guhura naco mu bindi bihugu bitandukanye kikabaryohera kandi kikaba gisanzwe kiryoshe, rero twagomba tubamenyeshe ko kihari. Twongera tubatumirira tubabwira yuko ni kinyobwa ciza cyane nkuko mwamaze kukibona, babona ko gitandukanye n'ibindi. Kino kinyobwa ni kinyobwa kirimo umwambiro ibice 42. Rero umuntu akinyoye novuga ko gitandukanye n'ibindi binyobwa muzi. Ni kinyobwa umuntu yakinyoye aragira akayabagu, hama amaze kugira akayabagu nta byo byo gucubira indugumba. Kino kinyobwa kinyoye gwa muri eta yawe. Abaswayi n'abacungira ngo ni kinywaji safi. Rero kubw'ivyo twagomba tubamenyeshe ko hano mu Burundi cyamaze kugeraho, cyamaze gushikaho, ntimwitinye. Ku rutonde dufise nk'ujejwe kugipromotinga vuba, tuko turategura kuzotembera igihugu cyose cy'u Burundi ciza, turiko tumenyekanisha kino kinyobwa. Rero turabaha ikaze kugira ngo mubimenye, kirazimbutse cyane gose kandi twaratangaye gose, twasanze abantu benshi bagikunda kandi baciyumvamo. Rero turaha ikaze, twafise ico babaza nkuko vyama, muraha ikaze. Staff ya Mutima na urimwo kubera ko mutuba hafi na ntaryo. Staff rero yanje ni mwese ya mbere ishigikira buri munsi. Hamikini naco kontra zanje keshi ziragira intango iherezo mu karibura, mbashaka ko mumenye intango kubera iherezo ni rirerire. Hama iki naco gikomeye kurusha ibindi, imbuga zanje muzama hafi. Igihe muzobona yuko kontra yawasiri zitagica ku mbuga za Mutima recommend, hari gihe usanga kontra izoba yaraheze, ariko nimba muzikibona ko ziracabandanya. Rero ngomba twashimire kandi hama staff yanje nayo ndagisubiyemwo, haje bikomeje etage sibijya biboneka ko turavye etage tubona amatara, tubona amarangi, ariko etage ikomejwe n'ivyuma vyayubatse. Umu engineer ni wamenya ati etage ikomeye kubera iki, ni ferabeto yaduze iri munsi, ariko abarengana babona amatara. Rero igikomeje Mutima ni mwebwe, si biboneka mubona. Murakoze cyane gose. Kuvyerekeye ibiciro, nukuri igiciro cyo kuranguza kirahari. Nibaza ko muri societe habari bisata bitandukanye, harabaho direction commerciale, akaba n'ibindi bisata. Rero kushaka info nyinshi ziramvuye arashobora gushika cyangwa katurondera tukamuha info zikwiye zose, ariko kandi tutibagira yuko umuceri barashobora kuwurangura ku 1800,
bivana niyo ugiye canke kuri muri VIP bamwe bakagurisha ikiri ibihumbi 6 abandi ikiri ibihumbi 9 ariko abo bose baba bafise intege imwe yo kunguka. Reka rero tubashimire tubabwire ati mwakoze cyane gose, Imana ibahezagire. Rero kubw'ivyo nyatubabwira yuko kino kinyobwa ni kinyobwa tuvuga ko ari nk'icambere kiryoha iyo kivanze kakivanga ugashiramo akaji. Ni kinyobwa kiza kumera neza kigatuma umuntu amera neza mu mubiri aruhuka. Murakoze cyane gose, merci beaucoup.